Bakunzi b'ikinyamakuru Imbere magazine mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye naho mu wese aherereye. Aya namwe makuru tugira tubashikirize Yaranze ndwi. Amakuru yacu reka tuyahere ku mugwa mukuru wa politike Igitega aho havuzwe urupfu rudasiguritse rw'umusore yagira akore ubukwe. Abikekwa kumwica bakoresheje amangetengeti y'uburozi kwa ndwi, amazu yabo yarabomaguwe, ibitungwa vyabo nk'inkoko, ingurube biricwa ndetse n'imirima yabo irarandagurwa biturutse ku gashavu kabene gihugu baba ku mutumba. Uwo musore ngo yafashwe bukumbi kwa 10 ndamukiza 2026 baca munyarukana ku bitaro vya komine ya Gitega. Bukeye ngo uwo mugwayi yarumvise agahengwe arandara aja gukwa ndetse aranagira n'imigirwa yo guhezagirwa mu rusengero rwo kuri paruwase budatyora. Ngo mu migirwa y'ubugeni mu mwanya gukeza uwagize ubukwe uwo musore yabonye umupfasoni ahomuye wo kuri uwo mutumba nyene amuzanira ibahasha irimwo amafaranga atarenga 100. Aca mubwira ati uze kwishira ukwayo. Wa musore ageze muhira niko kwizingurura aca sangamo amafaranga 100. Inyuma yaho uwo musore ngo vyaranse aca ajanwa mu bitaro biri mu gisagara ca Gitega ndetse acikaniraho. Abanyagihugu bumvishije iyo nkuru mbi bihutiye gufata wa mukenyezi yatanga inoti y'100. Nawe ngo yari yemereye neza adakekeranya ko ari we yamuroze afadikanije n'abandi indwi. Uwo mupfasoni ngo amaze kwemera yuko ari we yakoze ico caha. Uwo mupfasoni yagerageje gukora ubupfumu bwiwe kugira hembure ubuzima bwo yashengeye birananirana. Niko guca avuga ati hari uwundi dukorana. Uwo nawe yavuze ni se wabo uwo muhungu yashengeye. Anavuga yuko ari wafise umuti wa nyuma kugira ngo ahembuke. Bamaze kwimubaza ararahira yuko ivyo bintu atavyakora. Ikiziga cyo yashengeye cavuye kivanwa mu bitaro kijanwa mu vyumba vy'amasengesho naho nyene birananirana. Niko guca kijana mu buruhukiro. Umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Gitega ajejwe amategeko yahamagariye abene igihugu kuvavanura niyo ngeso mbi ikabije yo kwagirizanya uburozi. Reka amakuru yacu tuyabandanirize ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura neza na neza muri quartier Ngagara aho umukenyezi w'imyaka 49 yishwe agonzwe n'uwo bariko barasangira agacupa. Uwo nawe n'umugisha wo kuri kaminuza bariko barasangira agacupa mu kabari. Ivyo vyabaye kwa 14 ndamukiza 2026 nko mu gihe cy'isaha 5 z'ijoro. Nkuko twavyiganiwe n'abari bahari ngo batanguye bariko barasangira bava mu kabari kamwe baja no mu kandi. Umugabo haragera igihe ashaka gutaha wa mugore aramwankira. Wa mugabo yinjira indani mu modoka abwira uwo mugore ati mbisa aranka. Byakabaye kera aramugonga aca arigira. Niko guca abandaniriza mu kandi kabare aho bamufatiye mu bucagucagu ariko aranywa icupa rya nyuma baca baramufunga bataka baranamukorera dossier kugira amushikirize ubutungane. Ubu naho dusimbire mu ntara ya Butanyerera neza na neza muri komine Kirundo aho umukenyezi yasuse amazi ashushe ko bubakanye. Ivyo vyabaye mu ijoro ryo kwa 13 shira wa 14 ndamukiza 2026 muri quartier Kavogero mu gisagara ca Kirundo. Amakuru ava mu buyobozi bwa quartier Kavogero avuga yuko uwo mugore yamusutse kwa amazi amwagiriza kurenga ibigo. Umugabo akaba ariko avurirwa mu bitaro biri mu karere ka Kirundo. Umugore nawe ariko akorerwa dossier kugira ngo ashikirizwe ubutungane. Tugaruke i Bujumbura aho mu gatondo kuri wa 16 ndamukiza hazindutse havugwa urupfu rw'umubabaro ko Umushikiranganji wo gutumatumanako amakuru n'ibinyamakuru Gabby Bugaga yitavye Imana. Gabby Bugaga yashengeye ahitanywe n'isanganya ry'imodoka aho ikiziga cyo bagitoye mu modoka iri mu bwoko bwa Hilux neza na neza mu bigazi vyo ku mutumba Kivoga quartier Rubirizi iri mu ntara ya Bujumbura. Umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima yashikirije ko bazokama bibuka ubutwari bw'Umushikiranganji Gabby Bugaga. Twabamenyesha ko Gabby Bugaga yari yagenywe muri ayo mabanga yo kuba Umushikiranganji kuva muri myandagaro 2025. Mu kigo c'inama nshingamateka i Bujumbura Sebarundi nawati naraye ntoyibuye ry'agatangaza. Iryo buye risa n'akatsi kabisi vuba ndaja kuripimisha. Ivyo yabishikirije mu ikorane cabaye kuri wa 14 ndamukiza 2026 aho Uburundi bwahimbaje umunsi mukuru wahariwe amasengesho ngaruka mwaka yo gusangira no gusabira igihugu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikiriza ko itunga Imana yaduhaye ari ryo rizoteza imbere Uburundi n'abarundi. Aho aravuga nk'ivugiza ryimbuka Uburundi dufise n'inguvu Imana yaduhaye nizakoreshwa neza.
Amakuru yacu tuyarangiriza Washington ku mugwa mukuru wa Amerika, aho Umushikiranganji w'ubutunzi Kumana yagiraniye amasezerano n'umuyobozi w'ibanki y'Abarabu iraba ivy'ubutunzi muri Afrika. Iyo banki ikaba yemeye gutanga imfashanyo y'amafaranga imiliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika, ayo nayo akazoja gushigikira iterambere mu Burundi, cyane cyane mu bijanye n'ivy'ubuvuzi, uburimyi hamwe n'igitoro. Bakunzi namwe muhorana naje imbere magazine, turabashimiye naho ubutaha.